Utwigishe aha iyo bija hose kwiga ni vyiza ko kwiga no kumenya Faransa bavuga ngo l'homme le plus informé c'est le plus intelligent burya twita mu bwenge burya si musanga ubwenge bukavukana ubwenge bikavukira
ubwo nyine bambwiye umubise ndacitsa kumubisa ubwo nyine nihuta mugabo akibona nza numva mbariye wamuhimbiye murabona nyine basakuza kumubisa wamuhimbiriwe murabona nanjye ubwo nyine umva kakana kamere mbere karavyutse igifaransa cyo kiravyuka ati wamuhimbiri vraiment wamuhimbiri ndabwira igifaransa ati sindakubisa abantu bashatse kukubwira nyine numva ati sindakubisa urunze ubwira ko ndumuhimbiri ati sindakubisa abantu baze kukubwira ngo gutama ngo ntumubise urumva ngira gukengere ngo ntumubise baraza kukubwira kabisa abantu baraza baregera ngo ntumubise urabona ko baza kugukengera gutyo wowe ngo tukagushika he ntawe ngene kugushika ntahe uberewe kuko wowe muremure ati ntumubise ati maze turabe abantu batangura kukubwira mwemuyera ni mwiza urabwemeye tutagura kuganiriza tubura umukozi w'Imana benshi abantu bagira batangure kwizera ati bamuzuba ishingiro biriko rahagarara mu pagani tinoneka kwisi umuhimbiri tiniwataha tina amadebe n'umusanga muhira tiniwataha tidebe n'umusanga muhira nasabwa kandi na Joshua n'abahungu banje tiniwataha usanga ku meza bashizeho ivyo kurya ugafungura mwemuyera atangura kuganiriza ntabwo urakoroha ndinjira mu modoka ndagenda ndamubise ndamubishije babandi bariko barashema akariro bamutanga umushinga naye kabisa naje kumutima ati n'umutima muravyo mwomenya n'umuti igikorwa c'Imana mubera muri ibice badatashe badatsinze kandi uwo muntu gushika kuri iyi saha yaciye abo mugenzi wanje cyangwa ati vy'ukuri uri umushinga n'abandi mwemera azudupira tuzopima nabwo muyera hariya ku ishuri hariya dukorera hariya tuvoma hariya twiga cyo gutuma mwemera tumukiriye muri vyose Yesu nashimwe dushima Imana ko turi hano kandi ko mwema gikorera mu shingiro ryayo mashingiro y'Iburaya barakubwira ngo hari amashingiro meza nk'aya wowe barahinduye y'amazu y'ubutambiro amabadomi barayahinduye amamarimatasiyo makomeye abantu bagisenga kandi kugira ishingiro ry'Imana rize gusenga abakozi b'Imana nk'uko baza kubatora muhira bakabazana n'imodoka bataje kubatora muhira n'imodoka ntibaza gusenga kandi baje gusenga bagaca babagaburira batabagamiye ntibaza gusenga mugabo twebwe kuri yacu gusenga tukaza kumvira Imana tukaza kubwira Imana kuko mwemera gikorera mu mitima yacu Yesu abahezeke navuze yuko kuko tuzuye Imana tukuzura mpemu tukuzura amajambo hanyuma twiyumvira yuko twibera mu ijuru kwacu nyene komeno nta hari igihe umuntu yibera muri mwemu bariko baratubarira ugasanga ibindi byose mbego vyo hanze mbego birera mbego twibera mu ijuru abantu bariko barasenga bacaja muri mwemu bacabwirana bari abantu bashika kwashuri ngo twebwe twiyubakire bagakaritsiye kacu ngo tube muri abapagani urabona twe twibera ukwacu hari umuntu rero urokore nkuko kwanyu yaba mu Ngagara mu gihe caheze barakunda kuza baragenda gusaka ibigwanisho rwose mu mihana abantu bariko batunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha bacashika umupfasoni nyine akuze kuko kwanyu bacamumoza kugira ngo basubiza ntavyo gufite na polisi bari kuri ico gikorwa baba bari tresene uwo mupfasoni bafise ikigwanisho wego kabisa ndagifise ndagifise kweli ndagifise kabisa yo basha wikigwanisho afise ngo impamvu afise kabisa ndayifise ngo numva ufite tugura ubwe tuyizane unyarutse ubwe tuyizane acabona bazaniye bibiri nabo bari bagenda bafite amakofe gutaka niko dufite umushatsi turi kuri ibi acaragenda mugabo basiga mufise amakofe kuri karafisha kubera ni yumva mbere yibereye mu ijuru n'ibyo bindi vyo kwisi ariko aramugora ko aramugora igitabo tugiye gusoma kuri rero nanje umuntu babajije uwuko ati wewe mbega ubaheye bamagise ubaheye aciga ati jewe iwacu mu gisagara c'Ifilipi ati kwibarabara rya gatatu inimero 20 ukacishura ngira amahagizi rero ngira amahagizi mu gisagara c'Ifilipi ngo kwibarabara rya gatatu inimero 20 ngo niho yibere ngira amahagizi n'icyo gisagara c'Ifilipi
ibarabara rya gatatu nimero 200 inde yashitse adusomera wewe iwacu ni mw'ijuru niho twiteze umukiza ko azova niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'ubupfapfara bwacu gucana n'umubiri w'ubwiza bwiwe nk'uko afise ubushobozi bubashisha kwiganzura byose. Yesu akwezeke iryo jambo agomba ko tugira ko prokrizo tweho iwacu ni hehe tweho iwacu ni mw'ijuru. Yesu ashimwe naho iwanyu bari ikiremba ariko iwacu ni mw'ijuru naho waje uvuye waje gahe urundi wari kukiyeho uvuye mu rutana cyangwa uvuye ariko iwacu ni mw'ijuru. Iwacu ni mw'ijuru nonagira nsubire ndabyibutse iwacu ni mw'ijuru muhiri wacu ni mw'ijuru. Urabona tuvuye Bujumbura niyo tuba niho iwacu ngaha mw'isi niho iwacu kugira tuze gusubirayo tuza gufata urugendo kandi urugendo rutari ruto rw'amasaha atari menshi atari make kugira umuntu atahe muhira urabona namwe nabi hafi kugira ngo uze kuva ngaha musubire muhira biraza kubafata ikiguzi kugira umuntu aje muhira. Yesu ashimwe kugira umuntu aje muhira arafata urugendo tuzaguhava dufata urugendo dusubira muhira iwacu aho turi Bujumbura kuko niho iwacu naho ntabwo twahamerewe neza ariko ndabivuga naho mwatugaburiye naho mwadusasiye neza naho mwadukoreye byiza n'ukuri kandi aho mwadukoreye Imana ibahezeke naho babidukoreye mugabo dutegereza gusubira iwacu tuhafise abana tuhafise umuryango niho dufite itunga niho dufite byose tutegereza gusubira iwacu kandi mu gusubira iwacu urugendo ni rurerure hararusha n'amasaha atari make uriko uragenda ariko dutegereza kubikora kuko ni iwacu. Baba kaje umwana umwe yakunda guca umva harateye ubwoba n'isimeteri harateye ubwoba uwo mwana yakunda guca muri ako kabarabara aca mumva aca mumva ariko arataha umwanya wose agaca muri ako kabarabara ariko arataha umuntu akamwitegereza avuga ati wa mwana kubera icyo muca muri ako kabarabara ko mumva kandi hateye ubwoba aramwishyura ati igituma mama aca muri ako kabarabara ni uko gashika iwacu aka kabarabara mu kugacamo ni uko nta kandi kayira aka kabarabara ni uko kashikana muri iwacu. Yesu ashimwe nta kandi kabarabara kadushikana umuriri itavuga ngo nta yindi nzira inzira ni y'umusaraba ugushika iwacu. Yesu ashimwe cyo gituma bikomeye inzira dushikana iwacu inzira dushikana iwacu hagiye babikomeye inzira dushikana muhira iyo nzira ryitaba yoroshe. Hari igihe twigaze gufata urugendo twari tuvuye i Muyinga turiko tuzi Bujumbura tugeze hafi mu Kayanza ipine iratoboka umuntu twari turi bafise imodoka binini ifise amapine manini ipine ya mbere iratoboka turashiramo reserve tumaze kuza dushitse mu Bukeye ya pine ya reserve iratoboka nayo nyine ico gihe harimo amasaha 3 z'ijoro abantu bose bagize ko bagahagarara kugira ngo ipine bagasanga nta kumwe tunganya ipine twokwambara muri iyo modoka twarenze gutuma ko iyindi ivuye Bujumbura idusanga mu Bukeye twamaze nk'amasaha 3 twashitse Bujumbura mu masaha 6 saa 7 z'ijoro ubwo rugendo rwari rworoshe. Hari igihe gutaha kuja muhira bitoroha. Yesu ashimwe twigaze gufata urugendo rw'indege twari tugiye mu gihugu ca Togo twari tugiye muri misiyo y'akazi ubwo rugendo rwari rworoshe. Ico gihe ndavyibuka ariko ndaririmba akaririmbo ko muroko kavuga ngo tutazambe kure ndiko ndakaririmba ryohewe kandi icyo gihe narivuye turiko turagaruka turiko turataha ryohewe kugira nze kuraba madamu kugira nze kuraba abana numva ryohewe tugize gutya sa twumva ikintu kirakorotse indege ngo fu irakorotse ubwo nyine ubwenge bwagiye tuba twabonye ko twapfuye ubwenge bakaba y'Imana twize twaba twiga ni beza cyane nari nabonye ko twapfuye ko byanze kuko tukiri yarakorotse nyine irakoroka bari bamaze kuduha ibyo dufungura bari babonye ko ahantu ari heza ubwo irakoroka twumva ikorotse ako kanya maze gukoroka ko tuba ko twapfuye mugabo kuko umuntu atarapfa bamenye ingene bapfa ntitwabitse twapfuye tuba cyane
nkagoma ndindiriye tugashobora ko nawe Aburahamu aza kunyakira nkagoma ndindiriye Aburahamu kuko twavuze harindira Aburahamu abura ati none nasigaye narigiye mu muriro wamva by'ukuri nitunganije uko nigiye mu ndege niba nitunga kuva nacana n'ifisi muganga arindira tubona ko nawe Aburahamu aza kunyakira ko namubona n'inyuma y'iminota ibiri usanga ntitwapfa usanga turacanye usanga twenda gusobanukirwa ubwenge aho turi gusaba bagira ubwenge dusanga gusa ko tuvura byose byadusesetse kandi hose ugasanga umuntu wese mu ndege ariko yambaza Imana yiyo kuba yumva avuga icyarabu avuga Imana avuga Yesu huzuye umwabo w'abantu bari kwambaza Imana yabo Imana iradutunga bene data dufise Imana no mu kirere Imana iragwanirayo no mu kirere Imana irashikayo Imana iraganza ikirere Imana iraganza imicu Imana iraganza indege Imana iraganza ahantu hose cyo turashika urugendo rwumva ko rutari rworoshye mu nyuma ndagatse Imana umva nashaka gusubira kuja mu ndege uzobanza ubutitire ubwabo Imana irasubira kuzungurura ndarubita imiso ndagenda kandi urugendo rugenda neza Yesu narashimye ubwo ni urugendo none urwo rugendo rumeze gutyo rwo kuzadushikana muhira urwo rugendo ruzadushikana iwacu urwo rugendo ruzadushikana iwacu mu ndege haba hari umuntu umupilote n'ubundi agenda arakomanda none natwe urwo rugendo turugenda gute kugira tuzobashike urwo rugendo rufise amategeko rwo gutaha muhira rufise amategeko urwo rugendo rwo gutaha iwacu rufise amategeko ntabwo napfa kugenda murabona muhira hari igihe seruko ashiraho amategeko ati wa mwana jewe n'umwana to ntahira ko sambuye ugashiraho amategeko kandi akayubahiriza urugendo rwo kuja muhira rufise amategeko dusome gatoya ubwenge tuzobwenge dusome mu gitabo c'abikorino igitabo ca kabiri c'abikorino igice ca gatanu umurongo w'indwi se turanyanditse igitabo ca kabiri c'abikorino igice ca gatanu umurongo w'indwi igitabo ca kabiri c'abikorino igice ca gatanu umurongo w'indwi haravuga ngo kuko tugenda turongorwa n'iki ntiturongorwa n'iki musubiremo cyane kuko tugenda turongorwa n'iki ntiturongorwa n'iki Yesu abahetse uru rugendo ruca mu ijuru turongorwa no kwizera iyo tutarongorwa no kwizera tuba twarabivuyemo aya banivurigana abakozi b'Imana baza gushiraho urusengero bakugura imiryango batuma abakristo baraza akabona abakristo baje baruzuye kubera iki tumaze kumva bamuhamagara tukaza kandi by'ukuri urugendo tumaze kumwicamo kuja muhira twasanze rugoye twasanze ari urugendo rudusaba kwiyana twasanze ari urugendo rudusaba kwikorera umusaraba twasanze ari urugendo rudusaba gusuzugurwa twasanze ari urugendo rudusaba by'ukuri guca bugufi ugashika kwitavi hasi ariko uru rugendo mu kurugenda ntiturongorwa n'icyo tubona turongorwa no kwizera yuko tuzoshikayo umuntu wa mbere yagiye ku kwezi baramubajije mbona hari agiye gushika amazi ati none wewe igituma watumye ufata umwanzuro wo kugenda ku kwezi ikintu cya mbere motivasiyo yawe yari icyatumye wiyumva ati ndagiye kuza gushika ku kwezi motivasiyo yawe ari iyi atanga ati ikintu cya mbere cyatumye mfata umwanzuro wo kuja ku kwezi ati nuko niyumviriye yuko nagize ukwizera ko nzoshikayo ati nta kindi hatama kidashikayo ntiturongorwa n'ivyo tubona yaba tugomba n'ivyo tubona ni ukuri tuba twatsinze amabibiriya tugasuzuma tugataha ku rugendo rworoshe ariko tukaba turongorwa no kwizera Imana yari yahaye strategy abisirayeli bariko baragenda yababwira ngo nabagusa muzoraba igicu iki gicu nicyahagarara muzohagarara igicu ninabona gihagurutse kigiye muzoca mugenda nawe nta kindi yababana ati genda muri iki gicu conyine iki kizobashikana natwe nuko turongorwa no kwizera igicu gihagaze baca bahagarara bakambara igihe kanaka Imana izogomba kwasura guhaguruka igicu gihagurutse baca bagenda natwe turongorwa no kwizera turaba igicu turaba umusaraba nta kindi Imana ibati banza uhagarare ngaho turahagarara tukumva icyo Imana ivuga ati haguruka genda tugahaguruka tukagenda Yesu ashimwe
basoda bari kuduherekeza kuturwanira intambara. Urugendo yewe umuntu wese kubwira umuvyeyi atifasha kuko umuvyeyi afise kuruwari yiwe ariko aracana. Urugendo barabona madamu twazananye wamengo twabifata mu kuboko nkamubwira ati madamu cyukuri dufashanye nibyo twafise ko dufashanye ku mugabo uko mubona ndi muri piste yanjye ndi muri kuruwari ndi mu kago ndi mu piste yanjye ndi mu kayira kanje ndi mu murongo wanje naciye. Yesu ashimwe. Ndi mu murongo wanje naciwe urugendo ndi mu murongo wanje naciwe umurongo umeze nk'uko ni nk'aka kayira kari ngaha cyangwa ndi muri aka kayira nawe uri muri aka kayira uwundi ari muri aka kayira uwundi ari muri aka kayira. Yesu yarakunze kakutwara biruka bakavuga ngo ava marke ngo prego ko abantu bakiruka bagitangura biba bishushe bose baba bariko bariruka bose uko umwanya ugenda urahera uko abantu bagenda baruha bamwe bavamo abandi bagenda bavamo. Uru rugendo rusaka umuntu aguma muri piste yiwe aguma araba imbere ijambo ry'Imana twararyumvise. Abisirayeli bari bamaze guhabwa uruhushya n'umwami rwo kubaka naho twasoma twasome gato muri Ezira igice c'umunani umurongo wa 21. 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 Twehe iwacu mugombe kuri iryo twehe iwacu turiko turataha muhira turiko turaja muhira. Ezira igice c'umunani umurongo wa 21 katwasoma ngo bisonzeshereza kuzi kwitwa ahantu maze ntangariza aho nyine kuri urwo ruzi ahava ibyo kwisonzesha kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tubisabe iduhe kugira urugendo rwiza twebwe n'abana bacu n'ibintu byacu byose. Kuko byanteye isoni gusaba umwami umugwi w'ingabo n'abagendera mu mafarasi wazodutabare kwivuna abansi bazodutegera mu nzira kuko twari twabwiye umwami tuti ikiganza c'Imana yacu kiri kuba yirondera bose ntibagirire neza ariko ububasha bwayo n'ishavu bigwanya abayireka bose. Nuko turisonzesha dusaba Imana tuyinginga iraheza yemera kutwumvira. Mwebwe habone neza gusoma todazi igihano mwashitse neza ubu katwasubiremo maze ntangariza aho nyene ku rugo ruzahava ibyo kwisonzesha kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tubisabe iduhe kugira urugendo rwiza twebwe n'abana bacu n'ibintu byacu byose. Kuko byanteye isoni gusaba umwami umugwi w'ingabo n'abagendera ku mafarasi wazodutabare kwivuna abansi bazodutegera mu nzira kuko twabwiye umwami tuti ikiganza c'Imana yacu kiri kuba yirondera bose ntibagirire neza ariko ububasha bwayo n'ishavu bigwanya abayereka bose. Yesu n'abahezagire. Aha bariko bamaze guhabwa uruhusha n'umwami rwo kubaka Yerusalemu bari bamaze kuzuza uruzitiro kandi bamaze gushaka gusubira gutaha iwabo. Mugabo Ezira n'umukuru wabo yaragiye arabwira umwami yabahaye icete c'uko basubira gutaha. Umwami ariko araganira aravuga ati ushaka gutaha ati ndabaye ushaka gutaha ati kandi kuko wagiriwe umuntu imbere yanje ati ndaguha ingabo ziguherekeze ndaguha icyo gufungura ndaguha amazi ndaguha ingabo zigenda zirakurinda. Mugabo Ezira acabwira umwami ati twebwe mwami iyi Imana dusavye iyi Imana yatuzigamye amaboko yayo yaje tuzigamira mu rugendo. Yesu ashimwe. Amaboko y'Imana yaje tuzigamira mu rugendo iyi Imana twizigiye izoduha gushika. Ezira arabivugana neza n'umwami ati jewe nari kuguha ingabo kandi zari kurya gusa nta kintu na kimwe nari wari kutozemba ingabo nicyo zari kurya ibya leta ariko ko vyanse nta kundi. Ezira aca agenda ahamagara abantu arababarira ati umviriza rero umwami tuvuye kuvugana yaduhaye uruhusha rwo gutaha mugabo aduha ingabo nta vyanse ati kubw'ivyo ndamubariye ikintu gikomeye ndamubariye ati amaboko y'Imana yacu ndetse bari kumwe natwe. Yesu ashimwe. Ati muze twende dusenge aca bajana ahantu kuri hava gusenga
atahagusaba umwami hagusaba ingabo nimuze tugende kuri ahava twisonzeshe kugira dusabe umwami urugendo rwiza. Baragenda barasenga kuko bariko baragenda amaboko y'Imana ari kumwe natwe, amaboko y'Imana ari kumwe natwe, amaboko y'Imana azodusinzira abansi, amaboko y'Imana azoturwaniriza ibitugwanya, amaboko y'Imana azokura abansi bacu mu nzira turi mu rugendo, amaboko y'Imana azokura inzitizi mu nzira turi mu rugendo. Sinzi ko murabona umukuru w'igihugu nyirarengana harabanza hakaza abantu bakabanza akabwira abantu ati nimuhave hari umuntu agira kiramuhana, abantu bose bakabakuma, abandi bakabakuma bakaraba mu nzira ingene hameze kubera iki hari umuntu agira rengana w'umwubaho. Yesu nashimwe. Amaboko y'Imana azoduha gushika twehe iwacu mu ijuru niho twiteze umukiza akazoza. Dusome iri jambo kandi cyaturangiza tukaja umwanya wo kurangiza. Dusome amajambo abiri cyaturangiza. Zaburi 37 umurongo wa 5. Zaburi 37 umurongo wa 5. Zaburi umurongo wa 37 umurongo wa 5. Mu rugendo dusaba inkomezi ntivyoroshe, mu rugendo by'ukuri ntivyoroha. Hari abarutanguye muri mwebwe baraye hanze kubw'uru rugendo bariko baraja kugira. Hari umukozi w'Imana yigeze kuja kuvuga ubutumwa, agarutse asanga kositume yiwe yera, madamu yayijobetse mu mavuta yose kugira ngo azusubire kuja kuvuga ubutumwa. Acafata kositume yiwe yera, madamu wacu afata amavuta ajya nyine y'amamesa umwanya nasi acarayimesa neza mu mavuta, arayimesa neza. Umukozi w'Imana amaze gushika ati Imana waminduriye none wambaye ya jone nayo. Ngo n'urugendo dusaba guca bugufi. Hari abamama bangajwe bamaze imyaka n'imyaka barahevye ngo ariko bakihangana ngo n'urugendo rwo kuja mu ijuru. Hari abana batawe n'abavyeyi bavuga ati hari ibyo tubona imbere ngo n'urugendo rwo kuja mu ijuru. Ariko ikintu mundira mu rugendo mu ndege hariho abazoja mu ndege barabona hariho igiti kiba warishe harimo kukugaburira. Hari umwigeze kwicwa n'inzara bakamuzanira agaca atinya gutora yibaza akava bimurihisha, bakamuzanira ngo merci kandi ashonje batimanyije katama yafise ndabigira gute, bakamuzanira ati tora ngo merci. Ubwo wabimenyera ati ibi byose byarishwe ati n'impamvu z'urugendo ati manakijya ukati ati byarishwe muri facture yanjye narishe. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko yarishe impamvu y'urugendo naho nzara yotwice. Hari igihe uzavyanka ukazumva impamvu y'urugendo iraje, ukazumva vyanse ukazumva impamvu y'urugendo iraje. Iyo yita impamvu ivyo tuzojya muhira mu ijuru turabishikiye. Iyo bayita impamvu nitwashika mu ijuru naho ari ku rugendo ivyo mu ndege nyine ivyo ku rugendo ubwo ukacushika abaca asanga ku meza huzuye bateguye ati urushika hashitse muhira. Ivyo turonka ni impamvu y'urugendo. Imana iguhaye umugabo tuti Imana urakoze kuba umugabo, iyi ni impamvu y'urugendo mugandashishika. Imana iguhaye diplome ati Imana urakoze, iyi ni impamvu y'urugendo mugabo ndakomeza kuja muhira. Imana iguhaye akazi ati Imana ndagushimiye ko umpaye akazi ati mugabo ndakomeza kuja muhira, iyi ni impamvu y'urugendo. Imana ikugururiye akaguha promotion ati Imana ndagushimiye kuri iyi mpamvu y'urugendo ati mugabo ndakaza urugendo kaza mwendo urugendo rurabandanya akagiye muhira. Imana iguhaye akarato ati Imana urakoze kuri aka karato mugabo urugendo ndarubona muhira sidashika, iyi ni impamvu y'urugendo. Ikibabaje abantu benshi ko turaterana impamba, impamba twarayigize. Imana yaduhaye impamba turamengo twashitse turarya dushira akaruhuko kandi mbego twashitse. Iyo ni impamba yashitse naho ndaba
ndabizi abantu bari buzuye kumubwira neza, abantu bakoreye Imana neza, abantu bafashe imyanya myinshi cyane bari imbere y'Imana, bakiri ku ishuri bakirondera Imana bari muri universite bamerewe neza bamenya Imana, bagarika Imana bahagahanga gatoya Imana zikunda byari impamvu igaca bateranya impamvu y'ubundi nayo turayikeneye kuko Imana yazi ko tutoshobora. Eliya igihe byari byanze Imana yaciye bari bati Eliya vy'ukugiye uriwe urugendo rw'ukunanira, iyi ni impamvu yo mubwira turiko turaja kubwira no kuri byora birakenera ko dufatana amaboko, birakenera ko dukundana, birakenera ko dusengeranira, birakenera yuko duhuza umutima n'inama, birakenera yuko tuja hamwe tugafatana amaboko tukagwanya Satani tuza kubandana, birakenerwa yuko tuja ahantu hamwe tugahamagara Imana tugirize ko dutabara tuzoshika iwacu amahoro. Umurongo tusome havuga ngo ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose ube ari we wishimira nawe uzorushitse. Icete cya kabiri cya Timoteyo igice cya kane umurongo w'indwi kandi igice turangiza. Icete cya kabiri cya Timoteyo igice cya kane umurongo w'indwi. Icete cya kabiri cya Timoteyo igice cya kane umurongo w'indwi. Wadusomera mama dusomera aho hantu kandi si jewe jenyine nzogihabwa ariko kandi n'abakunze uzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Yesu akureze. Pawulo urugendo yamutangiye umutwatanga. Pawulo yari muri kuruwari nawe yiwe ariko aragwana, kandi muri urwo rugendo ariko araja muhira yahuye n'ibitari bike. Arandika avuga ati narahuye n'abita bene data atariwe, aravuga ati igihe kenshi narakubiswe ibimoko, aravuga ati ikindi gihe kenshi narakubiswe ingati, ikindi gihe ubwato bwaransabiye, aravuga ibihe byinshi z'intambara yaciyemo ariko arataha ari mu rugendo, aravuga ibihe byinshi k'intambara yabayemo ari mu rugendo ariko arataha. Yesu ashimwe. Mugagaza ahantu ku musozi aravyumva ati muhira ndahabona, dushitse hajya Imuhonga muhira iwacu turahabona, iyo dushitse akanya kilometre muhira iwacu turahabona, tuba hano muri Kinanira Kati muhira iwacu turahabona nkajya tujya tuhashika. Ati tuvuye ibururi tumaze amasaha atatu tuko turagenda, ati ndahajya muhira nkajya ndahabona tujya tuhashika. Pawulo amara ico gihe kirekire ari muri urwo rugendo, amara ico gihe kirekire ariko agwana iyo ntambara, amara ico gihe kirekire ariko aragwana izo ntambara kandi ntizari zimworoheye. Mugabo muri Mpwemu Yera ubwo twariko turigishwa aca arabona muhira kandi akelke metre gusa kugira hashike, aca aravugira ijambo rero ati naragwana intambara nziza, urugendo rwanje ndarurangije, inzira yanje naheze igeragere muhira, ibisigaye ndabikira igitsina. Bene data muhira iwacu ni mw'ijuru, mw'ijuru ni heza, mw'ijuru heza tuzogerayo, mw'ijuru heza tuzobayo amahoro, mw'ijuru heza tuzogerayo, mw'ijuru heza tuzobayo amahoro. Baducurangira tukaririmba, tukikaririmba umuntu wese yumvire azo ariko arasenga, Imana ndifuza gushika maze urugendo ndarugenda imyaka 10, urugendo ndarumaze imyaka 20, tubwa ndifuza gushika muhira, urugendo ndarumaze imyaka 25, tubwa ndifuza gushika muhira, urugendo ndarumaze imyaka myinshi kandi nihanganye ibintu byinshi bitandukanye, ati bwa kwiherezo sinifuza gutsindwa, Mana nikomeze ndifuza gushika muhira. Tukiririmba usenge ati Mana urugendo ndarumaze imyaka 30, muganda muri ikintu kigira kinzibire cyangwa kinguza gutaha, uvuga ati Mana n'ingoma zizanyuma shike muhira.
twaririmbiye ijuru ryatumye turaba bya bindi ijuru nta kindi ijuru twarishura muri mpemu yera turongorwa no kwizera twagishika muri mpemu yera ijuru turamaze kuribona muri mpemu yera turamaze kurihabwa muri mpemu yera nta kindi duharanira duharanira ijuru unatazongera bahomvye aravuga ngo iwacu ijuru naho tubwira gute iwacu ijuru iwacu singaha abantu benshi bariko barahembwa n'impamba gusa imana igatanga impamba ukatubona amengo yashitse imana ikagaha impamba y'inzu ukabona amengo yashitse ejo barabitoye imana ikaguha impamba ikakujana muri amerika kumbe wega kujacu batubwira muri amerika iryo si juru yari impamba imana yariguhaye namba wagiyeyo neza nawe ukora tubaye yari impamba ariko mbwira haratugite abatwigishije ejo ni eternite ijuru neza tuzongera batwigishije ejo ngo iby'ijisho bitarabona iby'ugutwi kutarumva nizo batwigize ngo ni iby'imana yatubikiye sinzi ikibi ariko ndumva babaza abana ahantu bari bagiye abanyamenyesha amakuru baragira basigaye bigisha muri iyi minsi abamenyesha amakuru bagenda ahantu babaza abajene bamwe wewe ngo wifuza kurya ikibuga mutararya w'isupageti ngo nawe wifuza kurya ikibuga mutararya bashaka amaze n'imvira amaze n'imvira kazaza bari gukinwa nibagiye nabo bacika gute gukinwa bita ngo pizza naracumvise ntabwo sinzi n'ingene kimeze ngo nawe wifuza kurya ikintu kimeze gute naravuga ibintu wifuza kurya ati mbwa ntitubwira tubibona mbwa twifuza kubirya wifuza kurya ibintu bitagute ibyo mutararya tuzobirya iwacu n'ejo batubwiye ngo ivyo n'ubwenge kutagira kwiyumvira n'ivy'imana tubikiye Bibiliya ivuga ngo imyaka irenga ibihumbi bibiri turiko turategura kuvyica Bibiliya ivuga ngo amazu meza meza ariko aradutegurira abera Bibiliya ivuga ngo Yesu ubwiwe dushitseyo azokenyera atwicarike ati uyu mugeni arashitse ni mw'ijuru iwacu tukaririmba ico dusenga mw'ijuru heza tuzogerayo mw'ijuru heza tuzobaya amahoro Ijuru
bazatubwira ngo badufashe nabi mugabo tukazima dutashe tuje iwacu bumaze iminsi uri kuraba nta kibazo hari umuhira kandi ndumva neza tugeze kuri pointari tugeze kuri rya pointari tugeze kuri ka karongo ka nyuma kaka pointari numva ariho tugeze hajya ahantu rero urandaba iyo abantu bagira bashike hari abantu baza kwakuraca abantu bati bandanye urahashitse aho usigaye gatoya wewe murira ariko aratwakuraca twasigaye gatoya tugashikana wowe umaze iminsi ubabaye wewe murira kwakuraca bandanye hasigaye gatoya ni muhira nagiye mu gihugu ca Kenya ndahamererwa nabi numva harambihiye numva ndashishwe mugabo nibutse yuko asigaye nk'iminsi 3 gataha muhira naze numva morale yongeye kugaruka ati ntaco kazi ejo tuzotaha wumva yoza kuri ahava kugira sabe urugendo rwe ruzobe mwiza kaza kuzima n'abasenge ahantu turi kuri ahava tugeze dusabe Imana urugendo rwacu rwiza kabisa ahantu twaje kuri ahava tuhasabira Imana urugendo rwacu ruzobe mwiza twese n'abana bacu n'abana bacu n'abana bacu barabati tugiye kuri ahava kwasengera urugendo rwacu rube mwiza tuzobashikane bose urugendo rwacu rube mwiza kaze dusenge Imana aha turi kuri ahava igukorera uhoraho urugendo rwawe igukorera uhoraho urugendo rwawe wewe watsitariye mu nzira wewe watsitariye n'ipamba wewe watsitariye mu rugendo kaze ukorera uhoraho urugendo rwawe nawe azorushitsa kandi azodushikana karibu abifuza gusengerwa Yesu abahezagire mushike ngaha abakozi b'Imana